muribuka n'imvugo zigeze gukoreshwa 2015 ngo impunzi zahungiye mu Rwanda ngo zatashe iwabo, bageze aho batangura kubambura ubwene gihugu ko atari abarundi, ari impunzi ari abanyarwanda batashe iwabo. Ivyo ni ibintu vyavugwa, nibaza ko mwese mwavyumva. Hanyuma muribuka umupfasoni Hafsa Mosi amaze kuja mu Rwanda akaraba abana b'impunzi b'abarundi bagwariye mu Rwanda bameze nabi kubera ubukene n'ibiki, akaririra. Iyo leta y'u Burundi ya CNDD-FDD iriko iravuga ikibazo c'impunzi giteye ingorane, iza Tanzania ntizirimwo, Uganda ntizirimwo, chaque fois bavuga ku mpunzi zo mu Rwanda. Iyo bavuga ngo igihugu gishaka guhungabanya umutekano w'u Burundi, chaque fois bavuga impunzi zahunze zigiye mu Rwanda, harimwo ngo bari bashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Ariko uno munsi igihugu kibitsa abantu bashatse guhirika ubwo butegetsi, kibitse benshi su Rwanda, pas du tout. Ububirigi burimwo benshi baba mu bahoze mu butegetsi bwa CNDD-FDD, abo bise les frondeurs, n'abashatse guhirika ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD. Murigera mwumva CNDD hari ikintu ivuga ku Bubirigi? Murigera mwumva CNDD ivuga ko hari Ububirigi bushaka gutera Uburundi? Pas du tout. Ariko u Rwanda nicyo gihugu buri gihe kigaruka mu majwi yuko gicumbikiye abahungabanya umutekano. Hari naho Ndayishimiye aho arenza akavuga ngo bagiye baraforoma, ngo yaravuze ngo etat major ya Red Tabara iri mu Rwanda. Ivyo ni ibintu avugira ku mugaragaro abantu bose bumva, sivyo ndiko ndavuga. Ndashaka tugendane hamwe. Alors muri 2017 umuntu agwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, muze Maxime muri ya nubwo tudahuza hari akantu yazanye keza ngo connect the dot, muze muramfasha, muze mura connecting ayo madot. Umuntu agwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yitwa General Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa yatanguye kurikrutinga abaroberi bashasha yifuza ko bazoja gutera igihugu c'u Rwanda. Ivyo biri muri raporo ya Nations Unies yitariki 31 ukwezi kwa 12 ya 2018. Ni report ya UN yakozwe na group of experts. Kayumba Nyamwasa yari yarahungiye muri Afrika y'Epfo, yatanguye kuzara dutsunguruka in the region. Muco yashaka cyo kurokrita ikiroberi gishasha ciswe P5. Icyo nacyo cyatwarirwa munsi y'ishaka yakoze yitwa Rwanda National Congress, ariyo RNC. Alors, iyo P5 murabizi Kongo ni kirimbiro, bafite ubutaka, bafite iriya misozi miremire, imisozi hanamiye u Rwanda n'u Burundi, kuburyo ibiroberi byose bigiye gutangura vyama bihera hariya muri Kongo. Kuko ubwa mbere bafite imisozi, abantu bariko bariga kugwana baja kwigira muri iriya misozi nyene. Icabiri, ubutaka bunini bashobora kwinyegeza, bashobora kuja ahantu bakinyegeza bakamara y'imyaka n'imyaka atawurababona. Icya gatatu, iyo hageze gutera, iyo hageze kwinjira muri ivyo bihugu biraborohera kuko bakoroka bava muri ya misozi binjira swati mu Rwanda canke mu Burundi bivanye n'uwo mugwi
n'ico kiroberi ico cyashingiwe. Alors uyo mugwi wa P5 wagiye hariya i Murenge, muri iriya misozi y'Iminembwe. Kayumba Nyamwasa ariwe ariko arashinga uyo mugwi. Hanyuma raporo ya Nations Unies ibivuga, iyo P5 yari under RNC, imaze kugera hariya muri Minembwe, muri iriya misozi, yafatanije n'aba Nyamurenge bamwe bakunda amafaranga canke bakunze inda zabo. Murabizi mwese igihugu cy'u Rwanda ku kintu cyitwa iperereza mu karere bari number 1. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame arakubwira ngo umuriro awuzimiriza iyo utanguriye, ntarindira kushikira kuza guturira iwiwe. I think ko hari bamwe barabibona. Alors u Rwanda rurabimenye, rubimenye ruragenda ruja kuzimiriza umuriro iyo wari utanguriye kwakira. P5 barayisambura, muravyumva namwe by'igisirikare. Bamaze kuyisambura, of course harimwo abanyamurenge benshi bapfuye kuko bari kumwe n'iyo P5, aribo bapfuye. Bamaze gupfa, hacavuka ikintu cyitwa akagara. Akagara n'abantu bafitiye urwanko igihugu cy'u Rwanda, urwanko ruri mu mano ruduga rukagera no mu bwonko. Nibaza ko mwavyumvise muri iriya space bose baje. Hari mutama yaje yigize umupastori gose, umuntu usenga wa danger, araza aratubwira ati mwabana mwe mukuri imana wiki à la fin bihera yejeje Gwasa. Aravuga ngo bariya abanyamurenge bapfiriye muri Gatumba ngo ntibishwe na Gwasa gusa, ngo Gwasa nuko ari we yabonetse, ngo hari abandi batutsi bari inyuma. Suzantendi yari kababwira igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma abo rero bitwa Kagara bafise urwanko rw'indengakamere kuri leta y'u Rwanda iyobowe na FPR Inkotanyi, kuko bavuga ngo baraje barabajya. Ariko nibo bahuka iyo bavuga urumva inzigo babivugana zomviriza. Hanyuma hacavuka iyo Gumino, aribo abo bitwa Akagara. Abo bakagara rero baca bahurirana na CNDD-FDD iri kirarondera ukungene isambura Rede Tabara. Baraza donc iyo Gumino harimwo abagenerale bayo, ino saha bari Bujumbura bariko bakora yiki. Abo bagiye hamwe na CNDD-FDD bati n'ubundi aba Barede Tabara baje bava mu Rwanda, n'abana b'abatutsi benshi baje bavuye mu Rwanda, ni kimwe n'umwanzi yaje akaturimbura, tureka natwe tubafate tubamate. Abantu bataza abanyamurenge n'abantu bari surrounded n'abasi pe,
bariya bitwa abanymayimayi abashi bahora bagwana no muri space mwaravyumvise bo ariko babapfa ibintu babapfa amatongo bapfa ibiki ugasanga hama hariho ni nka kuriya ko abanyisirayeli babona bari surrounded bama bariko bafisanye donc bariko baragwana n'ababanyi n'abantu bari kuri frontiere zabo usibye ko abanyamurenge urumva abo bamayimayi barabarenganya ibiki ibintu nk'ibyo murabizi ko bo bana bavuga ko atari ni wabo rero abanyamurenge bari hari imurenga pana bino bimwe usanga byahanze byiba byihagiye amapiza abundi umwana wa hari imurenge baba bazi kugwana bazi kwihagararako rero buri gihe bahora bafitanye bivuna abo bamayimaye baje kubiba inka canke baje kubatera bakabivuna donc bakabirukana ni navyo mu mbisara ya muri space bavuze iyo gumino rero imaze kwifatanya na CNDD-FDD bafise gahunda yuko umwasi wawe donc bose bari bahuje umwasi CNDD-FDD umwasi wayo no musi yabivuga n'u Rwanda hanyuma iyo gumino nayo umwasi wayo yari wa wundi yaje agakubita P5 akayirandura alors yifatanya na leta ya CNDD-FDD nibwo bagiye gutera Red Tabara baragwana murabizi aho intare bavuga ngo ahinuze zibiri zigwaniye ibyatsi nibyo bihasiga ubuzima nibyo bihasigara naho rero niyo ngabo ikibazo cawe iyo uvuga ngo bose ko bahuriza kuri kimwe yes ya N yarahindukiye ija kuri Red Tabara kuko bayifata nk'umwana w'u Rwanda et c'est pas vrai Red Tabara n'abana b'abarundi bavuye mu Burundi bamwe bava mu mankambi y'impunzi mu Rwanda abandi mu Buganda abandi muri Tanzania abandi muri Kongo rero iyo abantu bavuga ibintu nk'ibyo ikibazo nama nibaza ni kimwe kubera iki hariho abanyamurenge bicishije bene wabo uno musi bacumbikiwe Bujumbura ukaza wumva umuntu araje hano aratubwiye yuko Gwasa siwe yabishe ngo kandi wari karabivuga no munyamurenge mwumva ingene abantu mwumva ingene ino si irimwo abadayimoni bagenda bakinjira mu muntu sinovuga ubugome cyangwa ikindi kintu wari karabivuga no munyamurenge akaza akavuga ngo Gwasa akavuga ngo FNL siyo yishe bari abanyamurenge ngo nuko ari we yagiye imbere ngo ahubwo hari abatutsi bari inyuma yabyo ibyo bikaza bikavugwa n'umuntu akubwira ko ari umuntu akuze umutama kandi w'umunyamurenge na bene wabo badashobora kuvuga ngo wese umunyamurenge ari umunyamurenge ubundi agacaza arakubwiye ko Red Tabara yishe abanyamurenge amem tagaca yongera ko ngo leta y'u Burundi igisirikare cy'u Burundi ngo ni kivyeyi kuko kiradufasha ngo n'abana bacu bagenda ku ishuri ngo bacungerewe n'abasirikare b'abarundi uwari karabikubwira ahejeje kukubwira akababaro kiwe agashaza nawe agaca gukora mu nkovu ashaka umubabaro wiwe wumvikane wowe ari karabibwira ntazi ko ari karabikubwira warahunze kubera iyo leta ari karavuga ntazi ko wabuze umuryango wabuze abawe kubera iyo leta ari karakubwira make it make sense please make it make sense umva ndabibasavye rero ibintu vya Red Tabara muri Kongo nuko bimeze
habaye parti y'abanyamurenge baguzwe bakunze amafaranga ubwa mbere babanza gukorana na P5 abakingira igihugu cyabo bo batamikino baragenda basanga umuriro iyo batanguriye kuwakiriza umva barawuzimya baravuga ati n'ubutani muzongere baburiyemwo abasirikare benshi babo baburiramwo n'abagenerale babo umutima mubi wose ucuravyuka uvyukira mu kiswa Kagara na Gumino baca baja kugwanya Red Tabara yitirirwa ngo ni abana b'abatutsi bafashijwe n'igisirikare cy'u Rwanda bafashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. C'est pas vrai. Kuba abantu babo baravuye mu Rwanda ari impunzi ntago bisobanura ko bafashwa n'u Rwanda. Nikimenyimenyi ibinda babwiye mugende mubaze mutohoze neza mu myaka ine y'imbere y'ivyo bintu Red Tabara yabana n'abanyamurenge neza atakibazo na kimwe bahani umva barabaha amazi barabaha umucanwa barabaha byose rero as I said jewe mbandanya nitohoreza mbandanya nironderera amakuru ku mpande zose icyo nifuza nuko tumenye ukuri hanyuma abanyamurenge ndabasabe uko mwifuza ko akababaro kanyu kumvikana mwumve nakabandi mwumve nakabandi abandi nabo barababaye nushobora kuza kumbwira ngo ushigikiye umuntu yanyangaje umuntu yatwiciye abantu nawe ngo ucuza kumbwira nanje ngo ucuza kumbwira ngo ntuwemerewe kuvuga icyo wiyumvira kuri Red Tabara. That doesn't make sense. It's nonsense.